Mu ijoro ry'uwa 10 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka abatuye isi batangajwe bikomeye n'amajambo y'uburongoye Otan, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Bwana Jens Stoltenberg, nyuma yuko Turkiya yari yahinduye ingingo ikava ku kwankira Suede kuba umunyamuryango wa Otan. Ibi vyaje inyuma yuko habaye ibiganiro vyahujije umunyamabanga mukuru wa Otan Jens Stoltenberg yagiranye n'umushikiranganje wa mbere wa Suede Ulf Kristersson hamwe na Perezida Erdogan Recep Tayyip, bakabigiranira i Vilnius ni muri Lithuania, aho biteganijwe ku magenekerezo ya 11 na 12 yuko hariko harabera inama ya Otan. Jens inyuma ya bino biganiro yagize ati: nejerejwe bikomeye no kubamenyesha ko Perezida Erdogan yemereye Suede kuba umunyamuryango no kuba yo kwinjira kuba umunyamuryango wa Otan. Ni umunsi udasanzwe rero. Mu mategeko ya Otan buri gihugu cyose cemerewe muri uwo muryango, nuko kugira ngo ikindi gihugu gishobore kwinjira kimwe cyose gitegerezwa kwemerera ico kindi gihugu kigiye kwinjira, ivyitwa droit de veto yuko cinjira. Otan kuri ubu igizwe n'ibihugu 31, icanyuma giheruka kwinjira akaba ari Finland. Ikino gihugu cyari casabiye rimwe na Suede kuba vyo kwinjira muri Otan. Kuva intambara yo muri Ukraine yatangura, Finland na Suede vyasavye kwinjira muri uyu muryango nyuma y'imyaka myinshi yari ihaciye. Ibihugu vyaririnze kutagira uruhande na rumwe bihengamiyemwo, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya ndetse yaba n'Uburusiya. Ibi bikaba vyabaye igihe kirekire kuva no mu ntambara y'ubutita. Erdogan, perezida wa Turkiya, yakunze gufata kenshi Suede nk'igihugu gifise abansi ba Turkiya kandi bafasha mu iterabwoba muri kino gihugu ca Turkiya. Ubu vuba muri Suede haturiwe Koran, ikindi kimenyetso kizima cerekana neza ko Suede idashaka abayisilamu mu gihugu cayo, mu gihe Turkiya na Erdogan ubwiwe asanzwe ari umu-Islamu kandi bafata igitabo ca Koran nk'igitabo ceranda. Mu gatondo k'uyu wa mbere, Erdogan yashize mu majwi ko ingingo nyezina yotuma Suede yemererwa kwinjira muri Otan ari uko Turkiya yo kwemererwa igakomoregwa kwinjira mu bumwe bwa Buraya no mu isoko rusange rya Schengen, mu gihe iki gihugu kimaze imyaka myinshi kibisaba ariko kikankigwa. Erdogan yabwiye abanyamakuru ku mugwa mukuru Istanbul ati: Turkiya turacarindiye ko twinjizwa mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Raba, haraheze imyaka irenga 50 buri gihugu cyose kiri muri Otan gisanzwe kiri mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Nivyo mu bihugu 31 bimaze kwemererwa, ibihugu 29 vyose biri muri uyu muryango. Mu bitarimwo muri uyu muryango harimo igiheruka kwinjira ubwa nyuma arico ca Finland, ariko kandi hakiyongera ko n'Ubwongereza bwahozemwo bwavuye mu bumwe bwa Buraya mu mwaka wa 2020, hakiyongeraho na Canada hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Erdogan yunzemwo agira ati: ndiko ntera kama abo bose batumye turindira ko Turkiya iba umunyamuryango w'ubumwe bwa Buraya imyaka 50 yose, kuza bakugururira umuryango Turkiya mw'uyo muryango, natwe tugaharurira inzira Suede nk'uko twabikoze kuri Finland. Kw'iyi ngingo yo kwemera ko Suede, Perezida Joe Biden nawe yagize icyo avuga ati: nizeye gukorana na Erdogan n'abanyaturkiya mu kurondera ituze muri Euro-Atlantique. Nongeye kwakirana ikaze cyane Kristersson na Suede nk'umunyamuryango wa 32 wa Otan. Nkeje cyane umunyabanga mukuru wa Otan Jens Stoltenberg ku bunararibonye agenda yerekana. Finland na Suede vyari vyasavye kwinjira mu muryango wo gutabarana wa Otan mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze. None kugira Erdogan na Kristersson hamwe na Jens Stoltenberg bashike kwibi babemeranije ibiki? Ese kugira bishikweho Turkiya yoyo yoba yemerewe iki? Reka tubanze tubice hirya no hino, kuko kugira ngo Turkiya ibashe kwemerera Suede si ibintu vyaje vyitamwo namba.
Mu nama Vilnius muri Lithuania hari ingingo zemeranijwe kugira Suede yemererwe na Turkiya kuba umunyamuryango wa Otan, mu gihe Turkiya yari yabereye inzitizi irayibera ibamba yuko Suede yemererwa. Kimwe mu vyemeranijwe nuko Turkiya yemerewe indege za gisirikare zigezweho za F-16 zikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ishobora kuzigura. Inyuma y'imyaka myinshi Turkiya isaba ubwoko bw'izi ndege za F-16, Joe Biden nyuma yuko Turkiya yemereye Suede kuba umunyamuryango yemeye ko igiye kugurisha indege za F-16 kuri Turkiya yamye isaba inyuma y'imyaka myinshi. Kuri wa kabiri umunyamabanga wo kwivuna abansi muri Amerika Otan yagiraniye ikiganiro kuri telefone n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Turkiya ariwe Yasar Guler kwizi ndege, aho bemeranije yuko kuri ubu bashobora kuzigura. Mu 2019 Turkiya yanse kugura indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika za F-35 z'intambara, ija kwigurira ibisasu vya S-400 za defense system vyo mu Burusiya. Ibi bikaba vyatumye rero imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Turkiya, imigenderanire hagati ya Ankara na Washington iba mibi, ndetse mu mwaka wa 2020 leta ya Washington yashiriyeho ibihano n'imigenderanire mu vya gisirikare hagati ya Turkiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kibazo cagiwe hamwe kugira ngo Suede yemererwe ni kibazo c'umutekano no gufasha imigwi y'iterabwoba Turkiya yagiriza Suede. Turkiya ifata nk'igihugu gishigikiye iterabwoba. Vilnius rero habaye akaryo kuko Suede yemera ko itazosubira gushigikira abagwanyi b'abanyakurde basanzwe bagwanya leta ya Erdogan, ko kandi Suede itazohirahira ngo ifashe umugwi bivuga ko ukora iterabwoba wa Fethullah. Turkiya yemeza ko washatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2016. Gari Daray intyoza mu bibazo by'umutekano muke mu gace ka Aziya y'ubuseruko na hagati aganira n'ikinyamakuru Al Jazeera yemeje ko Suede itegerezwa kugira ivyo ihinduye mu mategeko na cyane ajanye no kugwanya iterabwoba. Ikindi kibazo cizwe ni kibazo cyo kwankigwa kwa Turkiya kuba umunyamuryango w'umwe bwa Buraya. Erdogan kugira Suede yemererwe yabibonyemwo amahirwe, kuko hari haize imyaka myinshi Turkiya isaba kwinjira kuba umunyamuryango w'umwe bwa Buraya, ariko yankigwa keshi. Yatanguye kubisaba kuva mu mwaka wa 2005, ubutegetsi bwa Ankara busaba kuba igihugu cy'umwe bwa Buraya, ariko vyaje kwankigwa kugeza mu mwaka wa 2016 aho habaye gushaka gutembagaza k'ubutegetsi ariko bikaza kwanka. Ibi rero bikaba vyaje guhagarara yuko Turkiya isaba ko ibandanya kuba umunyamuryango w'ubumwe bwa Buraya. Turkiya yafashe Suede nk'iyenda muvano ya Ndyogo kugira amategeko yo gusaba abanyagihugu ba Turkiya kuja barinjira mu bumwe bwa Buraya bafatiye mu isoko rusangi gukomoregwa. Ibi rero bikaba yabaye amahirwe meza yuko Suede ifatiraho, ndetse iza kwemererwa yuko kuri ubu amategeko akwiye guhindurwa, abanyagihugu ba Turkiya bashobora kwinjira mu bumwe bwa Buraya badasabwe visa, ndetse bagashobora kuronka n'isoko rusangi, bagatembera no mu isoko rusangi rya Schengen badasavye visa. Reka tubashimire ko mubanye natwe kuri kino kiganiro twabasigura no kuri Vyacu TV. Tubasabe mugire subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ku gihe. Tubasabe yuko musangiza ino video n'ivyaba ngombwa, bibaye na ngombwa kandi murashobora gushirako like. Tubashimire ko mubanye natwe, subscribe kuri channel YouTube yacu.